Abanyagihugu bo muri komine Gisuru bamenyesha ko bamaze igihe kinini bataronka isukari. Isoko ryacu muri iyo komine ryemeza ko bahora bumva ko isukari igenewe komine yabo yabonetse, ariko bakaba batigera babona aho idandarizwa. Ntishobora kuboneka, igurwa amafaranga arenga incuro zibiri z'igiciro kizwi. Komine Gisuru tweze mu makomine turi intara isukari tumva ngo yabonetse, ariko n'ubu ntayo turaronka. Kilo c'isukari kigeze ku mafaranga 6,000 iyo wirose ku mafaranga zimbutse uya ku mafaranga 6,500. Iyo sukari bavuga ngo ni ya komine, twumva ngo yashitse muri komine, imitumba ntayibona. Abanyagihugu bo muri komine Gisuru bavuga ko abakoresha isukari batagira ayo bacira nayo bamira, basaba abajejwe intwaro gutorera umuti iyo ngorane. Abanyagihugu akanyota kari mu kutwica nkatwe aho turabakizwa, akanyota karaturembeje. Twasaba musitanteri n'abajejwe gutanga iyo sukari ko bobidufashamwo kugira turonke agasukari, nakare n'ibinyobwa kora vyazimvye, twogiye turifashisha aka gasukari kubera ibinyobwa vyarazimvye, natwe turi mu bukene butagira ko tworonka amafaranga dukora ivyo binyobwa bizimvye. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Gade n'Inganza, musitanteri wa komine Gisuru, kugira agire ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongo.